Hello my beautiful people, nibaza ko mukomeje kugira ibihe vyiza. Kaze ni kare kuri Nuja Entertainment kishwa ko amaze gukora subscribe utarayikora ikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane. So kuri mikro ya mbere mu bamubizi kabari Jeje More Freedom Voice of the Money Maker Masterpiece Keeper Motivated Champion Hatoje Unmanned au Desert. Tuba tubazaniye ama update karavuga mu muziki wa kabiri gatanirwi mu bitaramo bigiye bitandukanye cyane ko twari muri summer ko turaja kuri end of the summer. Hey, ladies and gentlemen, for the first time Fally Ipupa muri stade Intwari. For the first time witwa Harmonize mu gisagara cyo mu Gitega. For the first time hano mu gisagara cya Bujumbura. Iwo bita Joshua Baraka all the way from UG Kampala. Hey, ibi biteramo abantu b'Imana nibiteramo bigiye kugarasama ariko kandi nibiteramo binini bigiye kuba nivyo tugira tugaruke ko so asseyez-vous confortablement et c'est parti. So nkuko mejeje kubivuga nuwitwa Fally Ipupa for the first time mu gisagara cya Bujumbura yarigeze kuza mu bihe vyahera ariko for the first time muri stade Intwari habiri amasho menshi vyari biri combine n'imipira n'amamatch agiye atandukanye ariko butuge kubona iyitwa stade Intwari yakira uwitwa Fally Ipupa kuva mu gihugu ca Kongo kabisa. Numuririmbyi mwiza ku rwego neza gwa Afrika, numwe mu baririmbyi bafise izina rikomeye, numwe mu baririmbyi bafise influence. Twabonye yuzuza amastade menshi hano mu Faransa, mu Bwongereza ndetse n'ahandi henshi mu Bubirigi, muri Canada. Amastade arayuzuza ni nka donc twabonye effectif y'abantu benshi baje mu gitaramo ciwe. Niyo mpamvu bantu b'Imana tukibona igitaramo ca Fally Ipupa kizobera muri stade Intwari. Benshi bavuze ati ahantu hazoba hati kwera ko ije stade yakira abantu 17000 n'abatari 16000 umenguko 17000 n'abatari 16000 hagati y'ivyo biharuro bibiri tumenye yuzuza ama stade jamwe ibintu abantu 40,000 abantu 50,000 nico gituma rero tuvuga ati mbega iki gitaramo mbega abazomufasha kwaki abamuzanye mbega biteguye gute ko kubandi baririmbye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kwakira uno mujama wo mu gihugu cyo muri Kongo mbega abandi baririmbye b'abarundi mbega biteguye hamaze gusoka affiche imwe ariko kandi n'amafaranga urana katari menshi ugerageje kuraba n'ayandi masho twabonye yagiye twabonye bazana ibihanganye vyinshi twarabonye ba Daju twabonye ba Diamond twabonye ndetse n'abandi benshi ariko show yari yitezwemo Diamond Platinum yacu yasubiritswa na Joshua Baraka kuva mu gihugu ca Uganda. Ni mu bamwe b'amajene ni muri bamwe mu baririmbyi bameze neza cyane bari au top. Yona ko yakoze indirimbo nyinshi mu no mwaka zagiye zifata neza na neza imitima y'abantu benshi muri East Africa mu karere ka Afrika y'ubuseruko muri Afrika y'ubuseruko yakoranye n'abaririmbyi benshi amaze kugira izina rikomeye cyane amaze kugira byinshi yubatse mu mitima y'abantu benshi kandi afise n'igikundo neza mu mutima y'abantu. Ubu tuvugana mu gisagara cya Bujumbura tugize iminsi tubona ko aritegurira ama competition aujourd'hui même niho aza kuba ari karateramisha abantu Joshua Baraka kuva mu gihugu ca UG ariko igiteramo cyitezwe n'abantu benshi ni igiteramo kigiye bagiye kuzana witwa Fally Ipupa ariko kandi Fally Ipupa numwe baririmbyi amaze gukorana n'umuririmbyi umwe Natasha Burundi barakoranye indirimbo imwe kandi ya kera iramaze igihe vraiment niwo muririmbyi wenyene wo mu Burundi bamaze gukorana Natasha Burundi. Donc kuronka opportunity yo gukorana Fally Ipupa ugerageje kuraba ubujya akora raba platform ziwe raba n'izina afise ndetse n'uburyo yibrandingamwo n'uburyo aririmbamwo na langa aririmbamwo biroroshe cyane kai pushing igagera kure. Rero ico gitaramo citezwe n'abantu benshi bantu b'Imana ino stade abantu b'Imana ahubwo bazibagira ibeka bizoba biri muri andehoro ya stade ubundi bwizoba nto izoba nto. Donc turiko dufata amatumo y'ibyabaye before yandi mastade twagiye tubona ntiyaheruka kuza gutiramisha abantu nga ariko yaheruka muri secret show ya hano muri private show hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko twarabimenye yari yaje muri mu banga rikomeye cyane witwa Fally Ipupa aho yari yaje kunezereza abantu. Donc yari private show yabereye donc ni show yari privé yabajyanye ni baba boss ariko kandi ngo yakubiswe inoti ikomeye cyane
kuko Fally Ipupa n'umuririmbyi akomeye bitandukanye n'aba bandi bro. Turavuga ngo ba Diamond Platnumz, turavuga ngo ba Konde Boy, turavuga ngo ba Rikiba, turavuga ngo ba Chameleone bro. Uwitwa Fally Ipupa ahagurukira ku mafaranga ateye ubwoba, ni nk'abajya ba Koffi Olomide. Turabonye abitwa ba Daju bayora amafaranga menshi hano bavyaravuzwe, nubwo abantu batabona ama contract ya, ariko aba nibo bamwe baririmbyi bazimvye. Ibaze muri niyo private show yari yajemo, ushobora gusanga yakubiseyo nka 50,000 dollars, $30,000. Ni bamwe baririmbyi bakorera amafaranga menshi, ni nabo baririmbyi batunze. Umuririmbyi azogira opportunity yo kuza guperforminga muri show yiwe, twibege kuko ba Diamond twarabonye ivyo bakoze mu za Primusic, muri ETS Kamenge muravyibuka cagihe twarabonye ivyo bakoze, kandi nta n'umushuhira gifise gushika kuno mwanya bivaye nuko yagumya disturbing umuziki w'abarundi bro, kandi cyane n'abaririmbyi b'abarundi ntiyabahaye n'amahego. Kandi tumaze kubona neza ko abaririmbyi b'Abatanzania bakorana n'abarundi uza gusanga mu gihe bariko barakora media to ataba badafashanya, mu gihe n'umuririmbyi ashobora kuja mu kindi gihugu mugabo ugasanga ntibariko barafashanya media to. Ivyo bintu bikunze kwibonekeza ku baririmbyi benshi bakoranye n'abarundi, twagiye tubibona. Rero kuzana Fally Ipupa ni choice nziza, bagaca bamushira no muri Stade Intwari. Niyo muri Stade Intwari yovya nk'aba bakamushira kuri ETS Kamenge hozima, bamwita Fally Ipupa all the way from Congo. N'iyindi show yitezwe n'abantu benshi nigiye kubera mu gisagara cyo mu Gitega tariki 22 z'uku kwezi k'umunani, aho bagiye kwakira Konde Boy kuva mu gihugu ca Tanzania, ariko kandi azo bari kumwe n'abaririmbyi nka Kiriku, nk'aba Double J, azo bari kumwe n'aba Linoji, bazo bariko barafashanya gutanga umunezero. Ni muri Stade Intwari, Stade Ngoma plutôt, ni stade nayo nyene ubona katari nto, ubona ko benshi babikoze baravyuzuza kubaza izuzura. Naba ba Linoji naba Kiriku boyuzuza bien sûr c'est normal, mais kuyishira no muri stade ni vyiza kuko nibaza ko atakindi kintu ca danger bari gushiramwe ino show kugira ngo vyorohe amasare cyangwa amaterrain manini nyibo shiramwe ino show kugira ngo vyorohe. Ariko ni choice nziza kuzana witwa ariko hagati mu gihugu umenga nta buryohe bizabafise. Kandi n'ikindi uza gusanga ticket izo irazimvye $50,000 d'entrée, ayo mafaranga ni menshi. Rero tugiye kuraba miracle y'abantu baba mu gisagara cyo mu Gitega, turabe uburyo bazinjira canke uburyo bazitabira kijya giteramo, turabe na feedback zizoza ku baririmbyi. Abaririmbyi bo feedback bategezwa kugira, kuko namba bagize choice yo gutwara Linoji, Kiriku, Double J reka tumushire hapa kubera ni umuntu munebwe. Abandi baririmbyi bameze neza kame, bameze neza vraiment, abaririmbyi bariko barakora kandi vyiza gushikira umunsi bafise n'ama hit song atarava mu bantu bikimeze neza cyane. Rero kuri Konde Boy cyo ntacu twokigaruka ko, reka turabe uburyo abantu bagumye bagira amadute kwayo droit dance 50,000 francs menshi cyane mu gisagara hagati. Turi show ya VIP biba bigoye cyane. Yes nuko ni Joshua Baraka, ni Fally Ipupa, ni Konde Boy. Ariko kandi reka turore ya Fally Ipupa kuko niyo abantu benshi baroranye gishika. Iyi show igiye kuba show yugarasama, kandi igiye kuba show tuzogaruka ko tuzokwandika mu bitabo. Ibi tubivuze before kuko turabizi. Ibi tubivuze before. Bamwita Fally Ipupa. Bantu b'Imana, abakongomani barashigikirana. Mpora ndabo mashow nuza bayakoze Mr Champagne, ubwo nubwo atari umukongomani ariko basi kubera afise originality, afise nakantu ko mu bakongoma, agakura show VIP bakarihando hare muri arena, ugasanga sale yuzuye. Abakongomani barashigikiraniye. So reka turorere feedback izoza, ariko kandi na uko nabivuze ufite ko nawe ubibona, andika commentaire niyo should tumiyo ba ya commentaire hari zisume wigane bigiye bitandukanye. Happy weekend ku bantu bose badukikana kuri Entertainment, make sure ko wamaze gukora utarekoraho uyikore, tuze dusubira mu biganiro bigiye bitandukanye. Hasta la vista.